hari abafasoni bafise baheza kare, hari abafasoni baheza batevye, hari abafasoni bafise mitogasme babishaka kenshi muri kuyimwe nyene. Tuvuga ko umuntu agwaye kwaheza kare iyo umaze amezi 6 kugakuka kabiri wejakira munsi y'iminota 3. Umwanya nyawo novuga ko ari hagati y'iminota 10 canke 15 kuko urategura umufasoni wawe ukamufatira umwanya. Alors iyo ni mentalite ya kera ishaje tutegeza gukura mu mitwe, siko mengo hari ibyo tutegeza kuvugana n'ibyo tutategerezwa kuvugana. Ibyo tutategeza kuvugana nivyo biza bikica urugo. Bikunda gutuma kenshi bataba satisfait haba ku mugore cyane no kudategurana no kudategurwa neza bikwiye. Iyo babikora neza mu rugo ruryoshe cyane, cyane iyo bafise ya communication mvuga, iyo ari abantu bafise communication bakabikora neza, umugabo akaryoherwa, umugabo akamenya ati umugore ntiyagira ndamufashe guheza. Ibintu bijanye n'amabanga yabubatse ni ibintu muri no minsi bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi, aho usanga ariko baravuga ibintu bitandukanye biguma bigaruka, abagabo baheza n'ingoga, abagore babidogera ko batabashikira aho bashaka, abagabo bivuga ko afite ibitsina bitoyi n'ibindi. Akabazo kamwe nagomba kubabaza, mbega iyo umugabo aheza n'ingoga, turazi yuko mu bisanzwe agakukambere sinigene bakita mu Kirundi, agakukambere gahera n'ingoga. Iyo umugabo aheza n'ingoga abagwaye n'ingorane, muce mugira ko mudusigurira mbega kuyambere imara umwanya ungana gute mu gihe atakibazo kihari. Tuvuga ko umuntu agwaye kwaheza kare iyo umaze amezi 6 kugakuka kabiri wejakira munsi y'iminota 3. Aho ni ubugwayi. Kugakuka mbere hariho umwanya uri naturel physiologique Imana yaduhaye. Kuri kuya kabiri uko nyene. Iyo rero wejakira munsi y'iminota 3 kuri kuya kabiri kuvuga ufise ikibazo. Muri ico gihe naho babimaze amezi 6. Alors ibintu bikunda gutuma kenshi bataba satisfait haba ku mugore cyane no kudategurana no kudategurwa neza bikwiye. Umwanya nyawo novuga ko ari hagati y'iminota 10 canke 15 kuko urategura umufasoni wawe ukamufatira umwanya ko umwanya ko muriruka ari uwawe utegeza kumufatira umwanya ukwiye. Hanyuma kandi imbere kumufatira umwanya ukwiye ukabuzi n'ivyo akunda, ukabuzi n'ivyo ashaka, nawe akabazi ivyo akunda, bazi n'ivyo ashaka. Rero bibahe n'icyo kiganiro ari abantu baganira, abantu bafise iyo communication, umugabo akabazi ivyo umugore akunda, umugore akabazi ivyo akunda n'ivyo ashaka. Uwo mwanya wo gutegurana bakawukwiza, umugore araheza akaryoherwa. Alors iyo ni mentalite ya kera ishaje tutegeza gukura mu mitwe, siko mengo hari ibyo tutegeza kuvugana n'ibyo tutategerezwa kuvugana. Ibyo tutategeza kuvugana nivyo biza bikica urugo. Kino kuta manondi muravugana ibintu biriye mugabo ico gasana ntacuvuga ko ukamengo muraho juste kugira ngo mwe iryohe ukwiwe, ntihagire umenya ko uryohewe cyangwa kumenya ko undi ariko araryoherwa. Ico kiyago rero kidahari, ico kiganiro kidahari, birapfa, birononekara, biragenda nabi, birabiha. Hakagera igihe mwe twavuga ugasanga umugore navyo akifuza ahubwo biramusesema. Ivyo rero biva kuki ico kiganiro haratubesha ngo mu bitabu mu biki mera abantu bakafika abantu bafite icyo kibazo mu ngo nibangaye, abantu ingo zimeze nabi kuri ivyo bintu nyine zingana. Umugabo bariko arijukira kuza kwivuza kanatsinda n'ibintu bikira. Uyu mugabo ataheza, uyu mugabo afite ikibazo cyo kudaheza canke ko kutaronka libido canke cyo kwisubiriza, n'ibintu bivugwa bigakira. Uyu mufasoni yidoga ko ababazwa biravugwa bigakira. Nuko baca bagenda benshi batabazi ko umuganga wavyo ahari, baca bagenda babandi bababwira ngo babahinda biriya, babahenda bakabarya amahera. Mugabo n'ibikira
iyo hari ico kiganiro rero ukabona ko hari ikintu kitaba kigana neza hagati yabo bashoboye kubiganirako ukabona ati je ndabona ko natangiye guhinduka natangiye kurwara tuje kwa muganga muri iki muganga arahari. Iyo umupfasoni yibungenze hariho quand et comment faire un rapport sexuel ari adapté n'imbanyi igeze. Nta gihe ngo urumva muzokora iki gihe ngo ntuzokora iki gihe ntabihari. Keretse ufise uri menace aho peut-être naho nyine umuginekologe mugabo ata kibazo kuko mufise ahubwo ari abapfasoni muri periode de grossesse babishaka cyane gusonza yindi minsi bivanye n'amahormone yo nyine ameze. Rero ni vyiza kuko par contre ko umaze kuba wumvise ko wasamye hari amaposition bijana kuri trimestre ya mbere y'inda, amaposition kuri trimestre ya kabiri y'inda, hari amaposition no mu kibwira bibaruke kugira ngo mugumane ya equilibre hagati y'umugabo n'umugore, madame ntababare n'umufasi n'umushinga nahe nawe nyene ashobore kuba satisfait sexuellement. Kuko imbanyi ifise amezi 8 canke 7 yari nini, ya position missionnaire par exemple ne soit pas confortable. Mugabo hari amaposition yo muri iyo minsi y'amezi 3, 7, 8 canke 5 kugira ngo mwese mushobore ni ibintu byo kwa muganga umuntu akababwira n'ibimeze kubafasha. Hanyuma umupfasoni yibungenze yabyaye neza babazi neza, hari abo benshi usanga barabagiriye za episiotomy usanga baraca babaye. Si ngombwa rero ko ushika ubikora, hariho umwanya wagenewe gutangura kubikora. Mbona umupfasoni yibungenze bigaruka handi nyene ca kiganiro hagati y'umugabo n'umugore giteza ko amari umushinge w'urugo rwabo akamubwira ati genda ugakunda bishaka ubu ngo ugatanga mukagerageza hamavye passe cesarienne uko nyene hari umwanya hari n'amaposition y'ivyo bintu byose kugira ngo yame yumve shinga naye yumve bose kandi biyumve kandi mu kuryohera. Iyo umugabo byagenze neza n'umugore bishoje kuvuga iyo babikora neza urugo ruryoshe cyane cyane iyo bafite yakwimba iyo abantu bafite communication bakabikora neza umugabo akaryoherwa umugabo akamenya ati umugore yagiye ndamufashe guheza abo bantu bararyoha abantu urugo rwabo ruryoshe habara akanyamuneza habara amahoro biratuma urugo rwabo ruba ruba rubiyekiriye kuvuga bigatuma imbona kazoza bafise mu rugo rwabo barayishikako ko umwari ekiribe umwari bose barekiribe nako twite kuko iyo umwe atari ekiribe cyangwa umwe ari insatisfait abizi ingaruka zabyo n'ubwo nyinshi mbi bibaze rero bimeze neza nyine bigenda babicyoshe cyane. Ego murakoze muratubwiye ibintu biba bigiye bitandukanye kubijanye n'ibi bintu kumbure byo mu ngo na cyane cyane ko benshi babyitwa nk'umunezero kumbure mu rugo. Jishaka kumenya ibi bintu birakogwa ariko ntituzi igihe mbe ni byiza ko umuntu abikora cyane namba atari byiza naho canke ibyo bari byiza umuntu yobikora umwanya ungana gute? Umwanya tuhanura ni 3 mu ndwi kugira ngo abaruhuke baso kubishaka kuko tugiye turabikora iminsi yose bakaruka hafi kubikora ku wa mbere mu gitondo wabikoze ugasaba kubikora ku mugoroba ushaka kubikora sasa ukajya ku mugoroba donc ni 3 ku munsi siko ugasaba kubikora ejo mu gitondo kwa kunyene 3 ku munsi reka ku munsi kwa 3 ku nyene kwa 4 ku nyene kwa 5 ku nyene umuhungu ntasubira kubwirwa ngo kuryohe umunsi wa mbere kubera yuko umunsi wa mbere twebwe orgasme yacu ni mu gihe twejakiye siko rero umunsi wa mbere urejakira byinshi kuko ufite byinshi umeze neza gize kuri ya kabiri bigenda biragabanuka bafiri duta bisingira kenshi plus usanga intango zanje zigenda zirahera kiheze ni vuba ko ndatanguye guteba kwejakira ukibaza no gutsi ukibaza ngo rakomeye donc intango ziko zirahera amasipima tuzugira parahera uko ahera ni guteba kwejakira kuko ziko ziva kure usanga rero ndateba kwejakira ndatanguye kuruha umugore yatanguye kuruha yatanguye kubiha amakani
kanashe ugasanga sineshakiye kuko ntacyo nsize mm, canke iranaguye kuko ndarushe urumva mm, ivyo ni ibintu bikunda gushika cane mm, ivore kugira ngo rero ureke umubiri wawe usubire kuronka ivyo novuga fomi yawe usubire produza izindi spermatozoide zimeze neza kugira ngo ushobore nawe wowe no kuryoherwa n'imisi ni gatatu mu ndwi mm, kugira umubiri ube waruhutse twashobora umufasoni ashobora kubikora kuva kwa mbere kwa mungu mm, ariko twebwe nubwo tubikora kwa mbere kwa mungu ntituzoryoherwa co kimwe nk'umunsi wa mbere canke iminsi ibiri ya mbere kuko mba ngifise amaspermatozoide atuma ndyoherwa mm. Ibi bintu byo kurangiza vuba ndetse bikunda kuba ku bagabo cyane, sinzi ko ku badamu navyo biba hari abafasoni bafise baheza kare hari abafasoni baheza batevye hari abafasoni bafise amamitogasme babishaka kenshi muri kuyimwe nyene donc umwe wese nuko harimo ari naturel kubashinga nawe rero iyo uheza kare nababwiye kari normal ubona ko utaheza kare hari n'ingwara ingwara iyo naho heza utevye nawe mwina wabwiye niki ingwara hambavu yo kuba umuntu aba ari umugabo cyangwa se umugore mu rugo, hoba hariho ingaruka mbi ziza mu gihe umuntu atagiye mu mabanga yo gukora imibonano mpuzabitsina, doke mu gihe adashatse ngo arongore atari ikibazo cy'uburwayi nyene, ugasanga umuntu ashobora guhitamwo kutarongora cyangwa kutarongorwa, hoba habaho ingaruka mbi z'ivyo bintu? Ingaruka kenshi usanga ari mu mutwe kuko niko Imana yaturemye ari ibintu tuteza kubona ari ibintu tuteza gukora. Iyo rero ugize ico nokwita kwiniba sexualité yawe ufite des conséquences. Ni kimwe mu mabesoin tuteza gusatisfaire umubiri wawe. Rero ucifunze uko biri kose binagira ingaruka mbi, aba bapatiri basanga ugasanga arafise imikorone ibiki bivuga ko biva kubera ko utabikora canke iki, umugabo uko biri kose birafise des conséquences au niveau mu physique imwe no mu mutwe cyane n'uvuga ko umugore atabikora muramubona nyine bameze mu bwana ushinga ntatabikora canke ataryoherwa muri sosiyete bamuzi n'abameze